nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yishimiye uko yakiriwe n'abarundi baba ku mugabane w'u Burayi. Twarayaze neza ndabashikirizwe n'Uburundi bumeze nabo baratanga ivyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose nta uvuga ngo agiye kuguma hanze, bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cyabo. Inama yitabiriwe n'abashyigikiye leta kimwe n'abatavuga rumwe nayo. Ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha nibwo umunyamakuru Dieudonné Niyosenga bakunze kwita Cyuma Hassan azamenya niba afungurwa by'agateganyo cyangwa se niba azaguma muri gereza araregwa kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Abaturage bo mu karere ka Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gutinya gufata urukingo rwa COVID-19. Corona ni indwara kimwe n'izindi ndwara, kimwe na gripe, kimwe n'abazarwara umutwe, kimwe n'abazarwara kanseri, barazikingije nazo gazo sakise noneho imiti yo kwikingiza yizo ndwara ico gihe gatuzemera kuko noneho kwikingiza corona izaba bimeze nk'izindi ndwara n'izikingiza nayo zakira. Robert Byiringiro umwe mu baturage bo mu mujyi wa Uvira. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarayemeje ko intara zivuga ikirusiya za Donetsk na Luhansk ziri mu burasirazuba bwa Ukraine zibaye leta zigenga. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na byenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize biriho. Reka tuyahere kuri aya makuru abandanya avugwa ku Burusiya hamwe na Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yarafashe ingingo yo kwemeza ko intara zivuga ikirusiya za Donetsk hamwe na Luhansk intara ziri mu buseruko bwa Ukraine, yemeza ko ziba intara canke amareta yikukiye. Iri tangazo rya Perezida Putin yongereje ubwoba bw'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko Perezida Putin agiye guca atera Ukraine vuba. Prezidansi y'Uburusiya yavuze ko Putin yabimenyesheje n'abaperezida b'Ubufaransa hamwe n'Ubudagi ejo ku munsi wa mbere nyene. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishiramwe OTAN bavuze ko Uburusiya buriko bukora ibidakogwa muri izo ntara za Donetsk hamwe na Luhansk kandi kugira vyerekane ko inteko za Ukraine arizo ziriko zirongereza umutekano muke. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuga ko Uburusiya buriko buragerageza kurondera icitwazo cyo gutera kugira buce bwitwaza ko buriko butumbera gukingira basomambike nayo arizo ntara zikukiye za Ukraine. Kuri inkuru nyene Leta z'Ubumwe za Amerika ntiyatevye ejo ku munsi wa mbere nyene yaciye tangaza ibihano by'ubutunzi ku ntara, izo ntara zibiri zise ko ari z'abaroberi zo mu buseruko bwa Ukraine zemewe n'Uburusiya ko zikukiye. Amerika ivuga ko n'ibindi bihano by'inyongera bizofatwa bibaye ngombwa. Perezida Joe Biden agiye kuzosohora itegeko rya perezida ribuza abanyamerika gushinga imitahe mishasha, gukora ibikorwa by'ubudandaji no gutanga amafaranga muri izo ntara zibiri zamenyeshejwe n'Uburusiya ko zikukiye. Ibi byatangajwe na Jean Psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri Prezidansi ya Amerika White House. Iri tegeko rya perezida rizoha kandi abategetsi ububasha bwo gufatira ibihano umuntu wese azokorana muri utwo twigoro twa Ukraine, muri utwo duce twa Ukraine twiyonkoye. Psaki yavuze kandi ko izi ngingo zitandukanye n'izindi zikiri ku mpapuro zirindiriwe gufatwa mu gihe Uburusiya bwo kwikoreza ko ngo butere Ukraine. Tugaruke muri Afrika, abantu bashika 59 nibo bavuzwe ko bishwe, abandi bashika 100 barakomereka. Ni muri Burkina Faso bahitanywe n'igisasu cyo mu bwoko bwa dinamite ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bavuze ko abo bantu bari
aho bimba ubutare bw'inzahabu hitwa Gomgombiro ni mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Amakuru ava mu bitaro avuga ko abagore hamwe n'abana bari mu basize ubuzima canke bakomerekeye muri iryo sanganya. Muri Afrika kandi perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi wa mbere yasavye igihugu c'Ubudagi kugumiza inteko zaco muri Mali. Ni mu gihe hari amakenga ya kazoza k'igihugu ca Sahel ca Mali inyuma y'aho Ubufaransa butangarije ko bugiye gukura abasirikare babwo. Ibi perezida Macky Sall yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru Senegal Dakar, ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar, ari kumwe na perezida w'Ubudagi. Ubudagi bufise abasirikare 1,170 mu nteko za ONU ziri kubungabunga umutekano muri Mali zizwi nka MINUSMA. Iki gihugu ca Buraya carungitse kandi abasirikare 328 mu nteko za Buraya ziriko ziratanga imyimenyerezo ya gisirikare muri ico gihugu ca Mali. Muri Afrika kandi umuhinga yigenga w'ishiramwe impuzamakungu ku gateka kazi na muntu ari muri Republika ya Central Africa yasabye leta y'ico gihugu n'Uburusiya bicuditse guhagarika kuyovya amatohoza ONU irimwo. Yao Agbetse avuga ko igisirikare ca Central Africa hamwe n'abacangiro b'Abarusiya bagirizwa hafi ica kabiri c'amabi yakorewe abanyagihugu. Ugutana mu mitwe kuracabandanya mu gihugu hagati muri Central Africa, aho igisirikare ca leta hamwe n'Abarusiya bariko barahiga buhongo abaroberi bateye umugwa mukuru Bangi mu mwaka uheze. Raporo ya ONU ivuga ko mu mezi ane aheze abasivile hafi 229 bishwe muri ico gihugu. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio yacu VOA@kadomo.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Amakuru tuyahere mu Burundi. Perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yishimiye uko yakirwe n'abarundi baba ku mugabane w'Uburayi, akavuga ko bamugaragarije ko bifuza gutaha bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Avuga kandi ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi wamwemereye inkunga itubutse miliyoni 214 z'amafaranga y'amayero izakoreshwa mu kuramira ibidukikije n'imibereho myiza y'abaturage. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Kuri uno w'Imana mw'ijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuye muri iyo nama, aho abarundi bari barindiranye igishika cyo kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe byinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba. Arashimwe intambwe Uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero, ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214, muri izo miliyoni 214 imiliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiya ca Rusizi, ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi dushobore kubibungabunga neza. Hanyuma ibindi tubazoca rero twumvikanira isata amasoko ntanganguvu n'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimwe n'ubworozi, amagara y'abantu, byanye n'inyigisho mu mashure. Ivyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishira mu ngiro vuba. Inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi babi Burayi bifuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu. Nkuko namanda bivuga abarundi barahindutse, ivyo nabonye barahindutse cyane, kuko abitavye iyo nama, abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu, warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose, ntitwavuga ngo imigambwe canke baraje bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu,
nabo nyene baraje twarayaze neza ndabashikiriza ingene Burundi bumeze nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza nuko bose ubu nta uvuga ngo agiye kuguma hanze bose barashaka urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo c'amavukiro. Naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu Barundi baba ku mugabane wa Buraya. Hariho ikitatujyoheye kubona hakira Abarundi bacipfuriza nabi Uburundi. Twarabonye Abarundi bakeyi bari kurushi aho sinabishimye nabagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano Burundi turababajwe nuko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu ni nkuko wisutse mu maso kuko nta numwe yabaraba nta numwe yarabakeneye mugabo murumva yuko hari bimaramare. Federico Bamvuginyumvira yari mu batunganije imyirekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi arimwo no kunyuruza abantu nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose. Natureke twivuga ico twifuza. Umuntu yavutse yishira yizana, ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira. Habe namba twebwe dukeneye ko tuba Barundi tushaka ijambo tukandi tukarironka. Nico ndadaye yazize kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke. Intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi, ari nziza tukavuga ko ari nziza. Nahe basende DFDD avugira Abarundi ku rubuga ari sende DFDD atawundi muntu numwe afise ijambo ni abashaka demokrasi ni yicara demokrasi tuyiganire uko gucinyiza si demokrasi ivyo ni vya gisirikare turavyanse. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije Abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaje Burayi kugira bumvisha abagize umuryango umwe bwa Burayi ko Burundi bukwiriye kuva mu bihano. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abaturage bo mu Bweyeye mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu baravuga ko batabasha kugenderana n'ibindi bice by'u Rwanda, bakavuga ko ikiguzi cyo kuva aho mu Bweyeye ujya mu bindi bice gihenze kuko nta modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zihagera. Uburyo bwa moto yishyura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 nibwo bwonyine bushoboka ku rugendo rwa kilometero zisaga 30 zibahuza n'umuhanda Kigali Butare Cyangugu. Iyo nkuru turayibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Ku rwego rw'ubutabera ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha nibwo umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan azamenya niba afungurwa by'agateganyo cyangwa se niba azaguma muri gereza. We n'abamwunganira mu mategeko barasaba urukiko gutesha agaciro icyemezo kimufunga, bakavuga ko kirimo amakosa yamuhamije ibyaha bitakiri mu mategeko. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko agomba kuguma gufungwa kuko yakoze ibyaha byinshi. Ni mu rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha buregamo uwo munyamakuru kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru. Kigali, Eric Bagira ubusa. Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan yageze ku rukiko ari n'amadosiye amufasha kwiregura. Yari mu muzankano y'iroza iranga abagororwa igizwe n'ishati n'ikabutura ndende arinzwe n'abacungagereza. Kuri iyi nshuro abanyamategeko babiri Jean Bosco Ntirenganya Sefu na Gatera Gashabana nibo bamwunganiye. Yabwiye urukiko rw'ubujurire ko umucamanza mu rukiko rukuru yitiranije inzego bituma muhana bogamye. Yavuze ko yashingiye ku itegeko ryashyiragaho inama nkuru y'itangazamakuru yahaga ububasha gutanga amakarita ku banyamakuru b'umwuga. Yasobanuye ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura kuva mu 2013 nta bubasha rufite bwo gutanga amakarita ku banyamakuru. Yavuze ko icyo rushinzwe ari ukureba imyitwarire y'abanyamakuru kandi ko no kuba umunyamuryango ari ubushake atari itegeko. Abanyamategeko bamwunganira bavuze ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwahawe ububasha ntaho ruzwi mu mategeko. Bavuze ko ari urwego abanyamakuru bishyiriyeho ku bwumvikane. Babwiye urukiko ko Cyuma Hassan yakoze amakarita ya Ishema TV kuko igitangazamakuru cye cyari cyanditse kandi gifite ubuzima gatozi. Bavuze ko urukiko rukuru mu cyemezo gifunga Cyuma rwibeshye rugashaka kumwambura uburenganzira yemererwa n'amategeko. Umushinjacyaha Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko mbere y'uko afungwa Cyuma yari yarishyuye amafaranga 20,000 mu rwego RMC asaba kuba umunyamuryango na nyuma aza kubizaba mu nyandiko. Urego yavuze ko ayo mafaranga yayishyuye nk'abandi banyamakuru mu mugambi wo gushakira ubushobozi urwego RMC. Umushinjacyaha akavuga ko yagombaga kugana urwego rukamuha ikarita y'umunyamakuru w'umwuga aho kuzikorera.
umushinjacyaha akavuga ko mu kumuhana nta kwitiranya inzego kwabayeho. Cyuma n'abamwunganira bavuga ko urukiko rukuru rutatesheje agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha bwashingiye ku ngingo z'amategeko zitariho. Umunyamakuru Cyuma avuga ko mu kumuhamya icyaha cyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu cyaravanywe mu mategeko ari ikimenyetso simusiga ko n'ibindi byaha bamurega ari ibihimbano. Yibukije ko batangiye bamurega gukubita no gukomeretsa ku bushake ubushinjacyaha bukavuga ko bwamureze bushingiye ku makuru y'ibinyoma ari nabyo byatumye agirwa umwere ku rwego rwa mbere. Cyuma akavuga ko nyuma y'urukiko rukuru iyo haba hari igihano cy'urupfu bagombaga guhita bamumanika kubera amakosa y'urukiko. Kuri we ubujurire bw'ubushinjacyaha muri uru rubanza simpuhwe bwamugiriye, ahubwo bwakozwe n'ikimwaro bubonye hasohotse icyemezo kimufunga kidashingiye ku mategeko. Bashingiye ku ngingo z'amategeko Gashabana na Ntirenganya bavuze ko bitewe n'ikosa ryakozwe mu rubanza rwose umucamanza usuzuma ubujurire abagomba guhita atesha agaciro ibyakozwe byose. Bakavuga ko ufite inyungu muri urwo rubanza ashobora gutanga ikirego bundi bushya. Umushinjacyaha agasubiza ko kwibeshya ari ibintu bibaho ku kiremwa muntu. Avuga ko bakibona ko umucamanza yibeshye ku cyaha kitakiri mu mategeko mu nyungu z'ubutabera buboneye bahisemo kukijuririra. Yabwiye urukiko ko Cyuma yarezwe uruhurane rw'ibyaha byinshi kandi ko bitabuza ko umuryozi bikiri mu mategeko. Mu guhimba no kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru uruhande rwa Cyuma rwiko mu mucamanza n'ubushinjacyaha ko nta n'umwe uzi umunyamakuru w'umwuga bisunze amategeko. Basobanuye ko umunyamakuru w'umwuga akora itangazamakuru nk'umurimo w'ibanze kandi akanagira ubumenyi shingiro mu itangazamakuru. Cyuma avuga ko mu myaka 8 amaze akora itangazamakuru atagombaga gusaba uburenganzira urwego rutabifitiye ububasha. Mu magambo akomeye yabwiye urukiko ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda rukora mu buryo yise ubwa kinyeshyamba. Abamwunganira bakavuga ko umucamanza atagombaga gushingira ku mategeko y'urwego bise ko ruriho nk'abaringa kuko nta tegeko rurishyiraho. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko Cyuma yujuje ibisabwa umunyamakuru w'umwuga. Mu magambo make ku bushinjacyaha bugakomeza kuvuga ko yihaye uburenganzira bwo gukora amakarita y'akazi bihabanye n'amategeko. Ku ngingo yo kuba umucamanza yarategetse ko ahita afatwa agafungwa kuko yashoboraga gukomeza kuyobya rubanda, Cyuma siko abibona. Aravuga ko nta nkuru bahimbaga muzo batangazaga, gusa yumvikanye avuga ko hari abafite inyungu za politiki batashimaga ibyo yakoraga. Yavuze ko hari abategetsi bakunze kumuhamagara kuri telefone bamusaba gusiba ibiganiro kuko kubitangaza kwabaga ari ukubarega ku mukuru w'igihugu. Abanyamategeko bakavuga ko kuba yaraburanaga yidegembye yagombaga gukomeza kwidegembyana cyane ko yari yajuririye icyemezo cy'urukiko. Bariko mu rukiko rukuru ko rutashishoje mu gufata icyemezo rukagwa mu marangamutima y'ubushinjacyaha, basabye ko yarekurwa ibindi byemezo bikazafatwa ari hanze. Ubushinjacyaha bwo bwabihariye ubushishozi bw'urukiko bwavuze ko ntacyo bunenga mu cyemezo cyafashwe, busaba ko akomeza gufungwa mu gihe cy'imyaka 7 ndetse agatanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Cyuma akavuga ko kugumisha icyemezo cy'urukiko rukuru byaba bisobanuye ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda buri mu kaga. Akavuga ko byaba n'umwanya wo gukemanga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere k'ubuzima ka Uvira haratangazwa ko umubare w'abaturage bitabira kwikingiza COVID-19 ari muto bitewe n'amakuru y'ibihuha bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bafite kuri virusi ya corona. Uvira, Vedaste Ngabo. Ugeze kuri amwe mu masite bakingiraho COVID-19 mu mujyi wa Uvira ari mu birometero bigera kuri 27 n'umujyi wa Bujumbura, usanga umubare w'abaturage bitabira gahunda yo gukingirwa ari muke bitewe n'uko bafata iyi virusi ya corona. Byiringiro Robert n'umwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira ari mu badakozwa gukingirwa. Corona ni indwara kimwe n'izindi ndwara, kimwe na gripe, kimwe n'abazarwara umutwe, kimwe n'abazarwara kanseri, barazikingije nazo gazo sakise. Noneho imiti yo kwikingiza y'izo ndwara icyo gihe gatuzemera kuko noneho kwikingiza corona izaba bimeze nk'izindi ndwara tuzikingiza nayo izake. Iyo ahubwo bariko twikingiza za malaria nizo ndwara zitari mu gukira, tukikingiza na gripe niyo ndwara ihari.
naho korona iyo nta twasanze ari korona ari indwara gusa ya politike twasanze nta ndwara ibaho ni kimwe n'izindi ndwara amavaccine twasanze ari ibihugu bihe bishakisha kudandaza kuko hari ibihugu bimwe byamaze kureka abantu bagatambuka bimwe byamaze kuvuga ni Buraya ni indwara yaturutse ariko batangaje kuko yashize ariko twebwe cyasigaye muri Afurika kuko n'igihe yakirwa budandaza bwavuye mu Buraya. Manirakiza Alfred batazira mwarabu nawe ni umuturage wo muri uyu mujyi ashimangira ko amafaranga basabwa y'igipimo cya covid iyo bagiye i Burundi ari yatuma batikingiza kuko n'uwikingije bamusaba gupimwa virusi ya corona. Twebwe nka tubwo tujoboka amafrontiere tuva Kongo twinjira i Burundi ubwo rushinga naco ikintu rushobora kudufasha kubera turi amafaranga ya covid 50 natwe ni ibintu byodufasha mu miryango tugasumira abana mugabo bagaca batubwira twiteze kandi urushinge ngo tukingira covid tuje dusanga atayo ubwo rushinga atakintu na kimwe rutubwiye kuko tuguma twarisha amafaranga ya covid. Nicyo gituma rero wowe dukuriye izo amahera ya coronavirus tura kuri frontier izo shinge twoziteza kabisa nta nico byo dutwara mugabo kuvuga ko twokwiteza urushinga imatwara ni 50 byo kuri frontier kasi byo bintu kabisa navyo twokora kuko n'uruhombo. Umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Uvira Dr Panzunimi avuga ko umubare w'abantu bikingiza virusi ya corona ari muto bitewe n'amakuru y'ibihuha abaturage benshi bafite kuri urwo rukingo. Dr Panzunimi aragaruka kuri ibyo bihuha bituma abaturage benshi batikingiza. Aragira ati hari abaturage benshi bumva ibihuha binyura ku mbuga nkoranyambaga